Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe ntarungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'Umushikiranganji bw'Uburimyi Ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Leta mvyeyi kandi inkozi ntaco idakora kugira ngo umwimbu wiyongere mu gihugu biciye mu guteza imbere ibitegwa bitandukanye n'igikaju kidasigaye inyuma. Ni muri iyo ntumbero Umushikiranganji w'Uburimyi Ubworozi n'ibidukikije yishikiye ku kivi mu ntara ya Rutana ahasanzwe hari icicaro c'ihinguriro ry'isukari sosumo. Aho hari kwigenekerezo rya 18 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022. Muri urwo rugendo yarishikiye mu mirima y'igikaju ya sosumo no mu mirima y'igikaju y'abene gihugu basanzwe barimira mu makomine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba na Kemba mu ntara ya Rutana biciye mu masezerano ari hagati yabo n'ihinguriro ry'isukari sosumo. Nkuko mubizi muri leta mvye leta nkozi tuvuga tuti twegera bene gihugu kugira ngo tubahimirize hanyuma tunabaremeshe tubatera intege ku bikorwa byiza bariko barakora bitera iteka igihugu. Aro twazindutse tuza muri no ntara ya Rutana ahari ihinguriro sosumo kugira ngo turabe ukugene imirimo yifashe. Murazi neza yuko ikigo sosumo giheruka kwegukira mu Bushikiranganji turongoye bw'Uburimyi n'Ubworozi n'ibidukikije. Twashimye rero kuko twasanze bimwe twama tuvuga tuti reka duhere ku kugwiza umwimbu hanyuma umwimbu ubonetse tuwubike hanyuma tubungabunge tuwuhingure. Twasanze rero akakamo twabateye barakitavye cyane. Hariho amatingatinga manini ategekanijwe yamaze gushika ariko arafasha mu bijanye no kurima ahazotegwa ibikaju. Muranazi yuko rero kugira ngo tugwize umwimbu turakenera isi, turakenera ifumbire, ariko turanakenera n'ibikoresho hamwe n'amazi. Ibiro twagiye turabiganira n'umuyobozi, twabonye ko akamo twabateye bakitavye neza cyane. Ikindi cadushimishije nuko mu makomini twaciyemo yaba aha mu Rutana ni Makamba, twabonye ko abene gihugu batwemereye yuko babonye akamaro ko gushira amatongo hamwe hanyuma biyunge mu makoperative. Gutyo ikigo sosumo gice kibaba iruhande hamwe n'abakozi bo Umushikiranganji turongoye kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu. Ubu tugeze ku matoni ku mwimbu w'amatoni 200,000 ku mwaka, ariko kugira ngo abene gihugu n'ibiburiburi boroherwa baronka isukari badatamye, dutegerezwa kuba dufise umwimbu w'amatoni 35,000 ku mwaka. Umuyobozi mukuru wa sosumo ati umwaka witiriwe uburimyi natwebwe nuwacu kuko turawiteguriye. Umwaka w'uburimyi natwebwe muri sosumo n'umwaka w'iwacu kujanye n'ibikaju. Ivyo ndabivuga kubera turavye imigambi dufise yo kongereza imirima y'ibikaju. N'umugambi mwiza uzodushikana ku mirima ishimishije, izodushikana mbere no ku mwimbu ushimishije. Dufise umugambi wo kuva ku mwimbu w'amatoni 200,000 tuje ku mwimbu w'amatoni 35,000. Aho bisaba kwagura imirima. Rero imirima izoba ikenewe muri umugambi
ni ihegitari zishika ibihumbi 4. Ubu rero twaratanguye ku buryo bugeze hafi ku mahegitari yaba ibihumbi 3,600. Izo hegitari hafi amajana ne zisigaye turizera neza yuko muri mwaka w'uburimyi tuzozikwiza kugira dushikire ya mahegitari dusabwa kugira tukwize wa mwimbu w'amatoni 35. Umuyobozi w'indimo muri sosumo aratubwira ingene bakora n'abene gihugu mu kugwiza umwimbu w'igikaju biciye mu masezerano eka n'abene gihugu bakaba bayakenguruka. Kuri w'igihugu cy'u Burundi yatubwiye yuko mu byo turiko turagira byo kugwiza umwimbu twokora n'abene gihugu, aje gituma rero twaciye tugenda turabegera tubasaba imirima kugira ashobore kugwiza kurima mu gikaju. Iyo mirima rero ingana yose hamwe n'hegitari 265. Igice kimwe kiri muri komine Kayogoro aho bita mu Rugunga, ikindi gice naco kiri muri komine Bukemba aho bita mu Bareremba. Uko dukorana turafitanye amasezerano. Amasezerano nayo rero avuga yuko bazana imirima yabo hama natwe tugakora ibikorwa bijanye n'ubuhinga, ukurima, ugutera, gufumbira no kwimbura. Hanyuma imbonetse tuheze tukabahamagara tugaharura ivyavuye muri izo ndimo zabo tukaha amafaranga bijanye nkuko twavyumvikanye. Leta yatuzana umugambi mwiza wo gutera ibikaje mu matongo yacu. Na kera ko byahora bigenda leta ikeneye matongo yaratanga umuzibukira abantu bakavaho burundu, ariko bamaze kugira kiganiro cibamenyesha yuko ivyo atari vyiza, ahubwo abene igihugu bemeye kurima ibikaje mu matongo iwabo iyo barimira kira mwaka wose bakadokwama bahembwa amafaranga. Rero uwo mugambi waciye utangura 1998 niho umugambi winjira amatongo iwacu. Hanyuma rero batuga ko umuntu ari n'igikaje atera imbere agasomesha abana, ko bakinzu nziza, agateza imbere imiryango akabaho neza kubwo igikaje arimye. Hama uwo mugambi rero turawumva. Rero abanyagihugu barabayeho neza kubw'ibikaju kubera mubano mwida dufise na sosumo dusanzwe dushorera itoni igikaju batanguye kutugurira igiho amajana 773, ariko no munsi igeze ku mahere 10,000 itoni igikaju. Rero kubwo munezero abanyagihugu babonye batongeye amafaranga n'abandi batangiye babafite amatongo impande yacu baciye basaba ko nabi ibikaju byoshika amatongo iwabo nabo bamererwe neza nkuko nako tumerewe neza. Akarusho tubona mu gikaju ni kuvuga iyo turimiye ibikaju amatongo iwacu abatanze amatongo barahembwa amafaranga, hanyuma bagasomesha abana bakiteza imbere bakubaka nk'inzu y'ibati bikagenda neza cyane. Bwa mbere ho twari twarumvikanye yuko ibikorwa bimwe bizokorwa n'abarimyi, ivyo badashoboye navyo sosumo ikabibakorera. Hanyuma haca haracamwo ingorane zitari zoroshe z'amagume, abene gihugu barahunga mugabo sosumo ikirabandanije iba irafata iyo mirimo mu minwe. Hanyuma bagarutse barasubira barashikira imirimo mugabo kubera uyu mugambi wa leta wo kwagura no kwihutisha kugira ngo barabe ko bagwiza umwimbu baronka umusese karushobora no gushoka hanze kuzana amafaranga y'agaciro. Twaciye tuba turumvikanye na sosumo ko ivyo bikorwa byo birasubiye mu minwe ya sosumo kugira ngo umugambi wa leta umanze utera imbere kandi natwe dushoboye kwitegura neza. Mu ncamake rero umugambi twebwe turabushima ko ari mwiza. Twe twatanguye baduha 432, ariko ubu baraduze bageze ku 10,000. Iyo ngingo tuyakirana ugweze kuko twitegereje nta micoko y'umuntu irimo, kandi ikindi ciza cyane twashimye kare ahari bitoki. Ivyo bitoki umuntu agiye guca yaronka 50, 100, 200, ariko ubu nk'umuntu agiye gutora nk'amafaranga ashaka ku 300, ataco yakoze ari tongo gusa yatanze. Murumva ko nakarusho gasumvyaho uko umuntu yogize yogira aronka amahiri 5, 100, aronka rimwe. Ubu raza yegeranye hamwe, ufise umugambi wo kwibakira inza kubaka inzu, ufise umugambi wo kugura impene akagura impene, ufise itongo rinini azoca gura inka. Uwo mugambi tuwitezemo inyungu nini kuko nk'ubu tubona ngo isi zitera zaga, kandi isi rikiratera yaga naho hari ibihinduka. Twitezemo wa mugambi leta yavuga w'amafaranga mu mufuko n'ibiribwa ku munwa. Ivyo twiteze uyu mugambi wa leta twakiriye neza
hanyuma abanyagihugu basanzwe barima igikaju baranezerwa cyane iyo hageze ko baronka udufaranga. Muri ibi bintu turabishima gose kuko twege turi mu mugambi w'abatanguye kurima igikaju cyo mu bambere. Iyo bimbuye turabona yuko twikenura tukaronka agakaye abana bakiga, twe tubona ko atabuhombe, ahubwo twe twasaba yuko umwimbu woguma wiyongera tukaronka ukuntu twiteza imbere twese, tukaronka ayo turya kugira abana bacu nitwapfa nabo bazogire kazoza bazosigarana mu gihe tuzoba twashaje. Abene gihugu bataritaba ku kamo turagerageza guhimiriza tukabereka umugambi n'iterambere dufise n'inyungu n'akarusho tumaze kubikuramwo twege twakwirikiranye umugambi. Ubu twe dufise akamwemwe gakwiye kuba tutanguye kubona umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi adushikira ngaha. Umugambi wo kurimira hamwe igikaju twe tuwakira neza nk'abamaze gutangura. Buramatari w'intara Rutana arishimira urwo rugendo rw'umushikiranganji kuko ruje kumufasha mu gutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe by'abene gihugu. Twe twagomba kubanza gushimira Imana kuko ni byiza cyane kubona nkuko nyine icubahiro yama bivuga indongozi ziri ku rwego rw'ubushikiranganje zishobora kwishikira ku kivi. Tweho turahora tuhaza kenshi kugira ngo turabe by'ukuri uko abene gihugu bifashe. Rero turanezerewe cyane, twumva gushima kuko abene gihugu bagize ibyo bashikirije, bagize n'ibyo bamutuye. Nyakubahwa mushikiranganje kandi yabahaye inyishu itomoye kuko natwe hariho ibibazo bimwe bimwe twahora tubazwa nk'ibyo by'uko igiciro c'itoni coduzwa. Twari twagiye turabiyaga n'abarongo yishira hamwe, bari batubwiye yuko nkuko mubona nyakubahwa mushikiranganje aciye agiha umuyobozi kugira ngo kumbure bari batwemereye yuko bagiye kuraba uko vyogenda kugira ngo barabe amasezerano bayatunganye n'ivyo badahomvye n'abene gihugu badahomvye. Rero twe turaryohewe cyane kuko ibibazo bimwe bimwe bahora badutura baravyumvise. Tuvuge ku kibazo c'ifumbire, tubizeze ko ifumbire igiye kubashikira kanatsinda iri hafi ngaho igihofi, ariko ngira ku buryo nkuko userukira ino koperative yo ngaha y'abari migikaju yabivuze, ngira kumbure sosumo izoraba ukuntu izira bafata mu mugongo kuvyerekeye uburyo. Rero turashimye, tunahamagarira abari ngaha, tuhamagarira n'abandi batwumva ko bogwiza by'ukuri kino gitegwa c'igikaju kuko bizana iterambere mu bene gihugu muri bwa buzima burongerekana muri ya mibereho ugasanga biriko biragenda neza. Rero twasaba yuko nkuko nyakubahwa mushikiranganje yabivuze twobandanya turimira hamwe. Ibi ni vya kera kuko kuva mu 1992, ariko n'abandi bavyumve mu makomine ya Giharo na Rutana, makomine ya Giharo na Bukemba bariko baragerageza, ariko turifuza yuko baza barashira imirima myinshi hamwe. Murumva nko ngaha hari hectare 115, no kuvuga yuko bitanguye kuza, ariko twasaba yuko babandanya n'abandi bavyumve kuko ni gitegwa kihaba nkuko vyizwe n'abahinga kandi ni gitegwa gishobora guteza imbere abene gihugu. Rero tubahamagarira kubandanya bakirima kandi kumbure kubandanya bakirimira mu makoperative, bashira umwimbu hamwe, bashira n'ibitegwa hamwe kugira ngo kumbure wa munwa ushobore kuronka ivyo fungura na wa mufuko wanyu nkuko nyine icubahiro yama bivuga ushobore kuronka amafaranga. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro sosumo ati iruhande yo kwagura imirima y'igikaju turiko turagerageza n'ubundi bwoko bw'imbuto z'igikaju kugira ngo dushike ku mwimbu twifuza. Hanyuma iruhande y'imirima turiko turanagerageza mbere n'ubwoko bw'ibikaju kuko ubwo dufise ubwoko bushika 6 bwatanguranye n'irishira hamwe bumaze imyaka 34 burashaje. Rero turiko turagerageza ubu tumaze gushikana ubwoko bushika 200, turiko turagerageza dufatanije n'abahinga bo muri izabo. Turizere ko no muri umwaka nyene uzohera twamaze no kuronka imbuto nziza
z'ibikaju zishobora kudushikana ku mwimbu twifuza. Mbega none ubwo bwoko bushasha bw'imbuto z'igikaju muri sosumo babukura hehe? Tubukura mu kigo citwa Erekane cyo mwizinga gitwa Reunion, ni izinga ry'abafaransa. Twarageranye amasezerano yo guhanahana imbuto ku kiringo c'imyaka 5. Gushika no munsi haheze imyaka 2 bamaze duha ubwoko 200. Tuzoshikana ku myaka 5 tumaze kuzana ubwoko 50. Muri ubwo bwoko nibwo tuzokuramo ubwoko bwiza bufise umwimbu mwiza ushimishije ushobora gutuma gushika ku ihangiro ry'amatoni 35. Twabanje kugira ikintu cyo kubanza kuzimenyereza ku isi yino hamwe n'ikirere cino. Ubu rero tumaze kuronka imbuto zikwiye zo kugeragereza ko kugira turabe ibintu byose bifasha kugira umwimbu uboneke. Arico tugeze ko ubu rero twari twizera yuko mu kwezi kwa 12 tuzoba twamaze kurobanura imbuto nziza twoshobora gukoresha mu mirima. Ikaje mubona tukibikura mu kigo cy'ubushakashatsi cyo mu zinga rya Reunion. Aha twabishikije ngaha kugira tushobore kurondera imbuto zo kugeragerezako. Aha mone ubu nta ni mpapu twashizemo, nta muti twapompye. Muga ubu rero tuko turavyimura kugira tubirabe neza dukoresheje ubuhinga bwose bwo kurima tukashamo n'ivya nkenerwa byose. Rero tuzomenya rero iki gikaju kirafise umwimbu usumba iki. Tuzakuntu bisumba sumbanye. Nk'iki gikaju ubona kimaze amezi 8 gusa. Mu gihe ivyo dukoresha muri sosumo bisanzwe bimara amezi 20 kugira vyere. Uravye ikaje kuntu kimeze ubu ku mezi 8 biraboneka ko tufise icizere ko dushobora kuronka ibikaju bizohava vyera bikera ku mwanya muto bikera kare. Aho imyiteguro igeze kure intama myizozo ntizibuze kuko imirima ingana n'amahegitari 800 y'igikaju yarononywe n'urubura. Hakaba n'iyindi mirima itewe ku mitumba yumye ku mpamvu zo kubura amazi. Hariho igice kingana n'amahegitari 800 caguwe ko n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura. Nibishasha muri kano karere haraciye imyaka ishika nka 20 ivyo bintu bitaba. Arico gituma tuzoguma dukurikirana turabe uko bizoca vyifata mu nyuma kuko sintu tumenyereye cyane ibijanye n'urubura. Hariho imirima isanzwe iri ku mitumba iyo izuba ryatse igira ingorane kubera ubwo ruzuba nyene hakaba hakenewe umugambi wo gushiraho ukuntu twayivomerera kugira ishobore gutanga umwimbu kwiye. Nk'uyu murima watewe mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2021 urakura neza mugabo hageze ko ikiriza mu kwezi kw'indwi k'umunani kw'icenda no kw'icumi habari izuba ryishi umurima warashoboye gusinzikara gushika naho ibice bimwe byawo usanga byamaze kuma. Bisubiye gusubira gutoha ari uko imvura isubiriye kugwa no kuzana amababi yandi mashasha. Dukeneye yuko hoba gasunuzo tukaronka uburyo bukwiye kugira ashobore kuvomera iyo mirima iri ku mitumba. Biraboneka ko sosumo iri kwiragerageza gushira mu ngiro ivyo yasabwe. None uburyo bwoboneka biciye mu zihe nzira kugira ngo iyo migambi iranguke. Twe mu rwego ntwaro inzira tubona zishoboka kandi dushigikiye ni inzira zitatu. Inzira ya mbere nuko leta iha uruhushi cyo no kwita mu gifaransa accord de principe ishyirahamwe sosumo. Iryo naryo rigaheza rigasaba ideni ry'amafaranga akenewe kugira ngo uwo mugambi uranguke. Inzira ya kabiri nuko sosumo leta iyiha uburenganzira bwo gushobora gusaba ingurane mugabo kandi muri uko gusaba ingurane mu gihe sosumo izobiriko irishura iyo ngurane leta ikayihebera amataxi amwamwe. Aha twabonye nka taxe de consommation muri ico gihe ico twokwita mu gifaransa retour sur investissement kuvuga igihe ikiringo gishoboka ko sosumo ishobora kuba yaje kuriha iryo deni hanyuma ikagaruka ku mutahe wayo 100% kikaba twabonye yuko kitorenza imyaka 9 igaca itangura gukora
ata deni iriko irishura. Inzira ya gatatu rero nuko leta iciye ku basanzwe bayishigikira basanzwe bayironsa uburyo bwo gushigikira imigambi y'iterambere yofasha sosumo kurondera uburyo muri aya mashyirahamwe nyene asanzwe ashigikira leta na cyane amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu ashaka kuvuga nka FM. Aha rero ubwo buryo hamwe bworamuka bubonetse bukazoheza bukadufasha kubandanya umugambi ukwagura kunagura no gushira ku gihe ca none ihinguriro sosumo. Umushikiranganji yarashimye ugo rugendo kuko biboneka neza ko ikibazo c'ikena ry'isukari mu Burundi kiriko kiratoregwa inyishu. Aha rero sosumo ubu turafise umwizero turi kumwe n'abene gihugu bavyumvise yuko tugiye mbere kuronka amatongo atari make kugira ngo dukwize igitigiri c'amahegitari 4,000. Ayo mahegitari 4,000 tuyarimye azodutuma turonka wa mwimbu w'amatoni 35,000. Ariko mu ntumbero ya leta tugiye kunagura rijya hinguriro rya sosumo kuko rirashaje, ariko kugira ngo dushike kwihangiro ryacu muri leta leta nkozi hategerezwa kuba ihinguriro rya kabiri rishasha ngaha muri Rutana kugira ngo koko bimwe twama tuvuga yuko umuntu wa mwene gihugu ronka imfungurwa hanyuma n'umufuko w'ironka amahera bibe koko ibintu cy'ukuri bonyene bibonera kuko iterambere tuvuga ko riva ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Aha rero batwijeje yuko iri hinguriro rishasha nijyamara kwiyumvira gushigwa ngaha hagati ya Bukemba na Giharo ayo makomine abiri batwemereye yuko bagiye guca bashira amatongo hamwe kugira ngo dushobore kuronka ibiburi ihegitari 12,000 by'amatongo gutyo ryahinguriro rya sosumo rizosanurwa rironka umwimbu hama n'ihinguriro rishasha ririko ririyumvirwa gushigwa muri kano karere naryo nyene rironka umwimbu. Byadushimishije kuko twabonye ko ivyo leta mvyeyi leta nkozi yama yahanuye abene gihugu gukora bari hamwe ari ukuri kandi babikora babinezererewe atagahato. Wa wundi ati ejo ni heza abene gihugu bakwiye kurema kuko leta yafashe mu minwe ikibazo c'ikena ry'isukari mu gihugu ahasigaye nuko abakorera muri ico gisata bose abajeje intwaro n'abarimyi bose bosenyera ku mugozi umwe gutyo wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga. Atafasha dukuye nyarenga nk'ibyo ribiko reba nayo ngiyirukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'Umushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.